cyane bwana Zeno. Nshimire rero abo bose bamaze gushikiriza, nabwiye ko kino kiganiro ari kugira ngo duhanahane ivyiyumviro, tuyage nk'abarundi twese turabe ingene two kwifata muri kino gihe. Nababwiye yuko ni je Samuel Ndayiragije ndi kuri mikro nk'abandi president wa diaspora, hanyuma ndiko ndaharagiye kino kiganiro kuko ni irya mbere kibaye, ariko ni ikiganiro kizoba kenshi cyane. Tuzokigira burindwi bibaye ngombwa kugira ngo abantu bashobore kuganira akari ku mutima. Natanguye rero ndababwira yuko ibyabaye muri Congo aho hakurya biriko biraba hirya no hino ko vyaturutse kubera ko kuva 59 abantu barahungiye muri Congo. Abanyarwanda barahungiye muri Congo, hanyuma rero muri ico gihe cyose ivyo byose byagiye biraba hacatangura kuba kwikekana kuko mu butu sesese ko yakorana cyane na President Havyarimana, hanyuma Kagame amaze gushikira ubutegetsi biba birahindutse kubera ko ingabo zose z'u Rwanda nabo bita ngo FPL na FDL inkotanyi baciye bagenda muri Congo, hanyuma mu nyuma baciye bakoresha donc bamaze kubona yuko President wa Congo atumvikana President w'u Rwanda na Uganda, baciye bagira icyo bita coalition kugira ngo bakureho ubutegetsi bwo muri Congo. Niko vyagiye biragenda, aho rero baciye bafata utarashigikiye ubutegetsi bwa Congo ariwe Joseph Kabila ico gihe, hanyuma baramushigikira biboneka, bamushigikiye cyane bikagaragara, hama baramushikana ku butegetsi aho uyu Mobutu Sese Seko yahunze, bamuhenze ko agenda mu nama muga ntivyabaye bikiba, hanyuma aratindagwa inyuma y'igihugu bamaze gufata igihugu. Mugabo mu nyuma n'uwo oye yitwa Joseph Desire Kabila, urumva yari umuzayirwa nyene, nawe nyene amaze guhemuka agakorana n'abanyamahanga kugira ngo atembagaze ubutegetsi bwari buhari, agahemuka, yemereye abanyamahanga ibindi bintu bitagira ishinge na rugero, aho mbere abantu mu Rwanda, abanyarwanda nka James ariwe yararongoye urwego rw'ingabo, cyo bita chef d'état major ico gihe. Muga mu nyuma baratinze barabona yuko igihugu Kabila nticyari kumwemerera ko ubutunzi n'ibindi bintu byose biguma bigenda hanze y'igihugu kugeraho igihugu gifatwa n'abanyamahanga. Nabo rero bamaze kubona iyo danger, yaciye afata ingo yo kwikurako bamwe bamufashe. Mugabo nawe urumva ko yabikuyemwo urupfu kandi bahavuye bamwica. Ubu rero nagomba ivyabaye donc kugira ngo kweri kiriko batubigaruka kugira mumenye yuko kirazira guhemukira igihugu. Mu ijambo rimwe no faut jamais guhemukira igihugu cawe, kuko vyokenda kose wifatanije n'umuntu agomba gutembagaza igihugu ngo acigarurire acita iciwe, impera n'impera uko uratinda ukabona neza yuko wihenze, kuko nta numwe ashobora kugufasha adafise inyungu ziwe haranira. None rero nagomba ndabaha ijambo abari ngaha aye kugira ngo dushobore kuraba ko mwofata ijambo. Ndabona reka mbere kuri ambassadeur Terence, sinzi ko yofata 2 minutes. Nyakubahwa ambassadeur, mufate 2 minutes amace twakira abandi. Ndabona Thierry yakirije, ubu n'umwanya wo kwakira abantu mufite icyo mubaza, mubatumire dufise, muraza gupreciser mushaka kubaza ikibazo wariwe kugira ngo bice vyoroha. Ariko nagomba kuri ambassadeur Terence. Nakoze cyane, nagomba kubika 2 minutes nimba 2 minutes, nibaza ko noreka abandi bakavuga kuko kwara kugira icyo shikirije ku vyavuzwe 2 minutes ntivyokunda. Murakoze, nibaza ko muheza abandi jambo. Ntaco wewe, ntaco fata yo 5 minutes ambassadeur, fata 5 minutes, ntaco wewe fata yo 5 minutes hamace twakira abandi. Murakoze cyane, ndashimiye baturi ikiganiro, nagifatiye hagati, sinari hagufi, nari mabanga y'akazi, hanyuma nabahingurukira bagiteguye, hanyuma nkengurukire abamaze gushikiza ivyimviro bitandukanye. Jewe sinagomba kugaruka ku bibazo vy'ingene ibibazo biri ETDC byo bimeze n'icabitumye, kuko c'est une question très complexe yo kugira une analyse délicate kugira ngo yimenye. Gusa amajambo biri nuko tuzi yuko hariho ubw'abakongomani quelque question kumbure hagati yabo, hakaca habaho rero nuko bagiriza ko hari igihugu cabateye cyo hakurya y'iwacu cy'u Rwanda, aho ingene pourquoi bimeze gute details singaruka ko. Ariko nagomba babwire icashimishije cyangwa ku mutima muri iki kiganiro, n'amajambo 3 yakoreshejwe n'abahinga mwatumiye. Irya mbere c'est la cohésion sociale, irya kabiri conscience nationale, irya gatatu identité nationale,
ivyo bintu birahambaye umurundi wese ahari abigendeye akabiviva vyo twokira kumbure ingwara turwaye rero kubera cohesion sociale hagiye haraba ibibazo mu gihugu cyacu Burundi akabazo hari ikintu bita mwatumiye abahinge ugiye yagize ija psychologie nani narabyonosoye araza kumpinyuza hari ikintu bita ikintu gituma umuzi wa vyose ukunda gutuma haba izo ngorane ariko hakaba n'ibizindi ivyo bita cause interne et externe zishobora kuba ni ikintu no kwita la base matérielle. La base matérielle c'est quoi? Bigisha benshi b'abahinga baranosoye barigishije haba muri Canada n'abarahandi hatari hake. Tuvuze base matérielle tuba tuvuze ubutunzi bw'igihugu, tuba tuvuze imibereho ya misi yose y'umunyagihugu, estime sociale. Ibwizo shingiro bivuga yuko umurundi wese twitwa n'imbere y'amategeko kandi igihugu ari cacu, umurundi wese akwiye kuba mu gihugu cacu atekanye amerewe neza yubahirijwe n'amadurwa yiwe yubahirijwe ari naco gituma mu bwizo shingiro ugiye mu ntangamara yaryo hari abavuga yuko toute amantuzeye amategeko mpuzamakungu les conventions n'andi mategeko que Burundi a ratifié font partie intégrante de la constitution de la République du Burundi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Iyo base matérielle rero ivyabaye iwacu nuko hagiye haraba ibibazo. Pour les causes internes harabaye inefluence externe. Nta numwe atazi yuko umukoroni yaje iwacu akadupima amazuru ibisaya uburebure n'ubugufi vyarabaye. Ayo moko yariho ayo mazina y'amoko mugabo abahinga barambara nk'umusarimo no mu historie murabizi yuko ibintu vy'ubwoko mu bisangwe nta bwoko ubwoko bwose bufise ururimi bwago ku bantu bazi ivya histoire bazi ubwoko kanaka no kuvuga bafise ururimi rwabo gene muri Tanzania abacaga abahaya n'abandi bamwe bose ururimi rwabo baki mugabo gitangaje iwacu bakubwira ngo hari amoko ya naya mugabo bakavuga ururimi rumwe bakagira imico imwe naho vyugariye rero twarapimwe turigishwa turategwamwo bamwe bavuga ko bari hejuru y'abandi abandi inferieur abandi kumburuko ya base matérielle twari dufite Imana yaduhezagije ejo cya gihugu gitano batanuka cy'u Burundi umwe wese ahari ataka kubona ati ni jewe wundi atwi jewe hagenda haraba ingorane mbere gushikaho n'abantu bagera barakona ku butegetsi par des coups d'état ivyo sino bigaruka ko nico gituma ugiye kubiraba en profondeur la cause saboko la cause c'est la base matérielle mu kwishika ko rero umwe wese agashobora kwigungira ko mu gukumira abandi rero naho haba amakuru d'etat hatarazo za CNDD-FDD za Frodebu naho nyine barakona ku butegetsi niko byari bimeze bizanyungu mu nyuma iyo base matérielle rero kugira ngo bayishike ko kubera kwikunda ko abantu bamwe bakumira abandi umaze gukumira ubundi rero bagaca bishimikiza amoko ari nazo njyanye zabaye haca haza les conflits sociaux zikaba conflits ethniques hakaza les guerres civiles hakaza les crimes contre l'humanité les génocides les rébellions aho vyadushikanye ariko umuti wa vyose ari ikintu Felicien yavuze ndamuramukije ahari twariganye kuri ene kandi yarakiri muto nanje ariko ngo nabibuka ko karirimbo kitwa ngo umunyenga w'ikinga niwe yakayirinde batari babizi nagiye mutona gakunda cyane namwe ragakurikirana merci Felicien aho muhereye Imana ibahezagire hanyuma rero ivyo byose bigaca bituma haba konflit umuti wa vyose ubiki le dialogue d'officier parler mu Burundi harabaye dialogue baraje arusha baraharira barashira amasezerano yarusha ngaho baragiye mbere bimaze kubuko ibitari bike byo mu makoro byabaye integre mu bwizo shingiro cy'u Burundi baraheza barishira mu ngiro ariko bamwe basatisfait abandi bimeze uku ari naho hagiye harabi ibibazo bitandukanye hanyuma mbere wanashaka n'ibindi biganiro byabaye à l'interne gusa nuko bibe byabaye hariho bamwe batakiri mu gihugu bagihunze kubera ibibazo byabaye mu 2015 bahatabaye kumvikana ku byo bise ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ariko harabaye icyo bita hariho na CDI dialogue interne aho bagiye mu makomine je narabikurikiranye nari mu gihugu abanyagihugu abatutsi abatwa bose bavuga ico bipfuza ingene vyo enda ibizwa shingiro gushikaho mbere abanyagihugu bamwe bavuga bati nibwizwa shingiro nta muntu afite dubure nationalité yishwa kuronka amabanga batoya naho haba impari bigeze hejuru bavuga bati utemereye kuba ikica kiriya atafite igihugu bubiri iyo bari nk'umukuru w'igihugu umukuru w'amashini bajya mu hejuru ariko ibisigaye abashikiranganje z'inzego ivyo ntazi ko atakibazo kirimo hanyuma rero ivyo byatumye haba ico kibazo dialogue yarabaye ariko n'ubu hari kutumvikana ingene biko biraja mu ngiro nibaza ko abandi gushikara kuganira bakaja hamwe kubera iki kubera kahise zangorane vya bibazo vy'abana avuga zankurikizi
zabamwe gukumira abandi cyangwa kwigungirako zatumye hategekanya muri yabo y'amasezerano ico bita umugwi w'ukuri no kurekuranira hamwe batawemera abandi bakawemera ariko uri mwamoko yose ariko nkavuga nti abarundi bose boza bagatanga ivyiyumviro vyabo niyo severe uko babibona n'abandi bose tukaja hamwe tugaca bugufi tukavuga tuti reka tuganire twayibutsa kuko cohesion sociale muvuga ntishobora gukunda mu gihe tutarumva kumwe ibintu tutari hamwe hariho umwe avuga ati bimeze kubundi bimeze uku haracari hagahaze ariko rero duhamagarira abo bandi bari hanze ivyo vyumviro bandi bafise n'abandi cyangwa batumva uwo mugwi nibabizane kuko uwo mugwi vy'ukuri bawukora bisunze ibitigiri nkuko bisabwa harimo abahutu bakabona abatutsi hakabamo n'abandi ingene bimeze kugira ngo ntihabe guhengama ukucanke kuriya ico ni ikintu kihari izo ni mekanizme dujiste traditionnelle imwe muri izo yategekanye muri amasezerano yarusha hagacabaho kandi no mu ngingo y'amajana 75 izindi nzego zihari dasosas hariho urya mugwi ujejwe ivyo kurwanya ihonyabwoko kirimikonyegote n'ibindi hakabaho n'umubana bugabuye umutwaga n'umuhutu undi ugatwara n'umututsi kugira abe equilibre ubumwe bw'abarundi nuko vyagenze hanyuma rero nkavuga nti barundi bene wacu ndasavye aho tugeze ntiharaho kujyana ntiharaho gucanamo aya majambo ndayagarutse ko atatu la cohésion sociale et identité nationale ifo ko ico kintu tukigenderaho turi hose kugira gikunde rero dusaba intererano y'abatari mu gihugu bamwe barabitahura abandi babitahura abo bafite ibyo bintu byose biyumvira bakemba ntibabizane niravuga bati turasatse mu guseveruze ngaha hari ukuru dafise bagushikirize haya mahaba amatohoza nkuko abandi bose bashikirije ngo dusenge ngaha waraje turabahamagara bamwe baraje abandi bari kumira ariko je ngamurigivye baraje ndabashimira mwarumvise ibyo bagiye barashikiriza ivyo bavuze hanyuma izi mekanizme zije mu ngiro kugira ngo nivyasozerwa neza hanyuma ya cohésion sociale kwa kuja hamwe n'ibindi byose biheze bikunde neza ijana kwijana ntajana kwijana kubera hariho umuntu ashobora kuba ari hariya kubera amakosa yakoze nk'umuntu yishe umuntu yatorotse impimba umuntu yagiye atwaye amafaranga ya mugenzi we ugasanga yaramwavarije agaca avuga ati agasigara bari hamadeni y'abandi birahari turabizi byarabaye ari dossier mugabo agaca usanga ariko aravuga yamuhe ageze hariya ni bake cyane abo ni barabaho umenye ko ivyo bintu bibaho si bose bishobora gukurikira kwijana nico gituma mu gihugu cyose kwisi yose hama hari inzego z'umutekano no guhana inkozi z'ibibi ubutungane igisirikare igipolisi gukingira imbibe z'igihugu igipolisi kuraba ubutungane kuraba aho bari umutekano vyama bihari kandi ni kwisi yose n'ibihugu byateye imbere muri demokarasi no ngaha uzumva barashimira bagize bana muri za metro n'ahandi maravyo bisubirije cyo n'ibiko biraba niko bimeze rero barundi bene wacu mumbabarire nyakubahwa Samuel ntwaye umwanya munini ariko kakugira un commentaire ku vyavuzwe ntage mahoro mvugani barundi bene wacu kugira iyo cohésion sociale iyo conscience nationale iyo identité nationale ibe effective 100% turasavye bene wacu bari hanze batabitahura bagerageze bazana ivyumviro vyabo batume ko siverize babishikirize ibishire mu bindi hanyuma ko kuri kube nimba ari kurekuranira ari kuzohana bakoze ivyaha kugira gute ariko abarundi wese turifurike bamwe baragerageje kugira misiyo zabo harabi babitavye n'abatabitavye abatabitavye niba bizane babishikirize nagira ndabwiza ukuri ndamaze gufasha abarundi benshi bari hanze batashobora kuja mu Burundi mugabo bariko barabuzwa na bene wabo ugasanga umwe sivuga amazina ndafite nkakaye umuntu yarahaniwe n'umuntu miliyoni 150 yamubwira ko ashitse documentation kimufata wikamufunga ngahabirwa barica abantu kumbe yashaka kumuheranira ndafite amaka menshi ivyo birahari n'ukuri ndabasavye barundi bene wacu ukeneye genda mwirya sommet de la diaspora i Burundi uraba mbigi bavuga bimeze gute nubu tuvuga nakiriye umuntu agomvye kuvuga izina yahoze ari umusirikare afite umuryango uri Burundi bamugore n'abana bataye mu telefone ati yayamuje kuji Burundi bantu b'Imana ndasozereye mvugane jewe iconze atari abantu 34 bari kuri manda internationale ndabisubiramwo bamwe bahunge mu kibaye cyo Rwanda abandi bakaza abandi baciri urubanza ntiyagira umuntu aza kubabesha nguraha baraguhiga barakurondera Imana yo mu ijuru nibaza ko ivyumva ndabarahiye les ambassades sont là nous sommes là pour vous aider harimo twaganira afite nishira hamwe rya diaspora ni uraza basije ngiye muri vacances twicarije reka kubesha uvuga ibi nibi ngo gufata n'ukuri ndabahanuye ndiko tanga impanuro ni muzane ivyo mura bitagenda neza nimba ari vyerekeye vya genocide muvuga canke ubundi bwicanyi
bavyakira amatohoza ariko araba tuje hamwe we wizigira umuguri mw'amoko yose kuko nta muntu utagira ibara nta muntu utagira ibara umuhutu n'umuhutu umutwa n'umutwa niba bagize uwo muguri mwo bose tubizeye hanyuma tubaha ivyo bintu tubikurikirane hanyuma umutu uzoboneke tureke kurirwa turapfa ubusa tureke kumaramaza igihugu cacu tureke turi hanze gutyoza igihugu cacu ahubwo tugikunde kuko uzorabera abandi banyamahanga bose bari hanze barafite ibibazo byabo hagati yabo mugabo hageze igihugu bose n'umwe murakoze imana ibahezagiye urakoze cyane nyakubahwa ambasaderi uca ugumaho nyene rero kugira ngo twakire abandi turagushimiye ku nterano yawe reka twakire uyu Emetieri ahejeje hari umuntu yanditse ngo sindumuja nawe aca afata ijambo donc 2 minutes chaque kugira ngo bice vyoroha muri kaneza 2 minutes cyenda bahagarika ko ngomba yuko vraiment dukoresha 2 minutes kugira twakira abantu benshi bashoboka dusigaje iminota 25 muga tugomba kuyikoresha neza kugira ngo abo bantu babaze 2 minutes kubaza ikibazo nturenze karibu Thierry 2 minutes murakoze cyane yego turabumva ndashimiye abadiaspora ko muduhaye umwanya ndetse no mu diaspora ndi mu gihugu hagati nitwa Emetieri ndakurikirana imbuga cyane ndashimiye cyane Semido Zaba ndashimiye cyane ku nterano ambasaderi ndashimiye mwese Samuel mwagerageje gutunganya kino kiganiro Samuel Hope ndabashimira cyane kenshi muradufasha iyo tubonye imigambi muri ko murangura mu gihugu Samuel Hope turamaze kubona ko muri no mu migambi y'iterambere murarima cyane muramaze kutwereka ko igihugu gifite n'isabere turamaze kubona rero abadiaspora atari bake yariyo intererano y'iwanje bavuma igihugu kuvuma ibere ryakonkeje n'uguhemuka igihugu dufise n'Uburundi Uburundi uzotembera handi hose uzobona uzoronka Uburundi kiretse ngaho iwacu hari igihe tujya ahantu tukiyumvira murambara ko nishira mu bwinshi jewe hari igihe nja ahantu nkiyumvira nkabona umuntu yagiriwe imana yo guca i Bujumbura cyangwa agaca ahandi hantu agasohoka imbibe z'igihugu yita umudiaspora ariwe ashaka kugarukana itanishamwo ry'abene igihugu abarundi ubwoko dufise ubu mu Burundi ku ntora CNDD-FDD ni abarundi bariko baragarukana bya bintu twabona ya myaka ukabona agiye ku mbuga yibereye muri Australia yibereye muri Canada yibereye muri Amerika no muri Europe agahagarara hari akavuga ngo ngaha hanaka ngo abatutsi barabamaze ngo abahutu barabamaze ngo abatwa barabamaze mu Burundi iyo ngwara ako karanda twarakarenganye ndabivuge nshimiye usigaranye amasegonda 10 yakoreshe neza vuga icyo ushaka kuvuga naco twarabirenganye tusabe rero mwebwe ba diaspora murabana nabo bantu bahanure bareke gucanishamwo abarundi nibafatire ku njyane ziri muri Kongo kuko igihugu cy'u Burundi na Kongo ni bibiri bidasa urakoze nta moko twe dupfindeye urakoze cyane urakoze yego urakoze iminota yawe ibiri yaheze turagushimiye ku nterano yawe Sangufye muga ntiyari bwahere murakoze. Ibiri yaheze ibiri yaheze tugomba gukoresha. Wakoze mu Burundi nta moka hari mubabwire twese turi umwe. Wakoze interano yawe nibaza ko bariko baradukwirana bayumvise tugomba gukoresha tugomba kuba fair kugira ngo ntagire umuntu numwe aza kurenza iminota ibiri uyirengeje vraiment canda gukata uze kumbabarira ni juste kugira bari ngaha bagomba kuvuga ni benshi cyane kandi iyo minota ibiri irakwiye wateguye ivyo uvuga ngomba ko tuyubahiriza urengeje 2 minutes canda gukata ukoreshe chronometre wawe je ndayifise ndiko ndaraba ko iminota ibiri kwira reka duhe ijambo rero uye ya Sindumuja karibu 2 minutes urakoze naho iminota ibiri ari mike pa rapport y'ivyavuzwe anyways ndagushimiye ku kiganiro icambere nagomba ndababwire iyaba iyi lecture mwakoze uno munsi ya histoire mwari kuba
beaucoup plus inclusif nkavuga nti mwari gushiramwo même abo mutavuga rumwe parce que ivyo duhejeje kumva ngaha c'est une lecture biaisée de l'histoire ico ni ica mbere. Ica kabiri nagomba mvuge nti c'est tout à fait normal kuvuga cohésion sociale, développement économique inclusive, conscience et identité nationale, ni vyiza cane kubivuga, ariko uno musi Uburundi aho bugeze si ivyo turimwo, kuko ntushobora kumbwira yuko ushaka cohésion sociale sans justice, guhana abakora amabi. I Burundi uno musi bavuga bati hari FDLR, hari abo bantu bose bariko bakora amahano muri sous region, ntimushobora kubabika bariko bakora birya bakoze muri Congo bijanye n'ihonyabwoko. Uno musi bavuga bati abakoze ihonyabwoko mu Rwanda bari hajya kandi biramaze kuboneka. Ico ni ca kabiri. Ikindi nshaka kugarukako, monsieur l'ambassadeur wavuze neza, on ne peut pas dialoguer avec les génocidaires. Naho ushaka dialogue ni vyiza ariko c'est tout beau, mais on n'est pas à ce stade. Il faut ko mubimenya ntitugihendana. CVR muri mission yabo ivyanditswe ni vyiza ariko c'est un instrument pro-Hutu et CNDD-FDD en matière de justice transitionnelle. Ntibashoboye kuducira urubanza, ntibashoboye gutanga justice. Umugwi utwara ibibazo vya genocide ntushiremwo ase genocide, mwamwibaza ngo muzovyiga gute? Ntibikunda. Hanyuma monsieur l'ambassadeur wavuze uti ufasha benshi, turagusavye utabarize umujene wo muri Sweden yaje ategura ibiganiro ngaho, baramubuza irengero, ubari arafunzwe, famille ntizi ikintu na kimwe, aragwaye, ari mu bitari bihenye imbagwaye. Turabasaba uwo mujene yitwa gute? ndakwandikira inbox, byose birahari. Bavuga ko yoba yarafungishijwe n'uwitwa Nelly Nats, ariko mu muturonderere nta mwanya mfise. Wambwiye ko mfise wambwiye ko mfise 2 secondes 2 ngomba minutes. ndakongera ntacyo ngomba ndakongera 30 secondes kubera ndi umuhost. Tukeneye clarification kugira ngo nta kibazo na kimwe nk'ico kiri pertinente dushobora kugenda kitishuwe. Umuntu wese araronka akeneye. Muga ngomba kumenya uwo musedo yitwa nde, kuko ndibuka yuko hari amakanka yo nakiriye. Ngomba kumenya uwo musedo yitwa nde. Okay, ndaza kuguha amazina yiwe yose pour être. Hari umusedo kuvyukura afunzwe n'ivyo. Mugabo reka ndabikishure ngaha ntaco kugira ngo uvyumve. Hariho umujene yigeze ubwa mbere kumara iminsi mu nzego zigendereza mu gihugu, hanyuma mu nyuma ararekugwa. Cari yacatumye agenda mu igendereza rwari urudandazwa yagomba gukora canke ariko arakorana na bamwe lokale hamwe no mu Burusiya. Hanyuma mu nyuma baramurekura, ariko mu nyuma icamufunze yewe yaragarutse arafungwa n'ivyo. Icamufunze ariko ni yindi ngorane yagize y'abantu bakoranye muri bo, hanyuma habaho ico no kwita escroquerie hagati yabo, araheza arafungwa. Ivyo nivyo nzi rero, nimba ari uwundi yo bari mushasha atari uyo tumumenye vyo bavyiza cyane. Samuel, uwo afungiwe he? Uwo yoba afungiwe i Bujumbura. Hehe exactement? Bon, nobaza agasharimwo jewe ubundi muri Etats-Unis, ariko ivyo biroroshe gutohoza naho intamikeno shaka kubwira hari. Mugabo muze kudufasha mutubarize izina ry'uwo uvuze naho afungiwe wobugize neza. Tubwira izina ry'uwo wawe rero nawe. Monsieur Nyakuwako hote ndakunganiye ntakwata ijambo. Exactement gihe nari muri table ronde du 5 décembre twarabonanye yapfunguwe. Uwo musuga ariko aravuga umva ko mu nyuma byari ibintu by'urudandwa bijanye n'ibintu byo gutwara abantu mu bizo bidatomoye neza byo Burusiya n'ahandi, kandi byarabaye ibibazo. Urumva kurekura abarundi ngo bagende utavye barebe babiteye amakenga mu gihe ubona n'ibyo bagira beshogize hanze, mu gihe bitari atamasezerano hagati y'ivyo bihugu mu vyerekeye ivyo bintu. Hanyuma rero twanabonanye abo se ndiko narasubira gufungwa, mugo urumva ko ari abo bakoranye, nimba hari amahera bari bamaze kuronka bakagabura ntibumvikane no kuraba urajani box muvugane no mukuru wa diaspora mu kirabe, ariko roka oravesi ivyo kandi yageze neza. Okay, yaba uye sinumuja nuko ntazi izina ryiwe. Samuel jewe witwa gute madame? Witwa Dieu, nitwa Sinumuja, ndavuga witwa Jean de Dieu. Yego, Jean de Dieu ndamuzi. Ntiyaburanye, ntiyigeze aburana, donc ntibazi naho afungiwe. Mushoboye kuduha umuco mwoba mugize neza. Jewe naravuganye n'imiryango yiwe imbere yuko je maze nka 3 semaines muri Etats-Unis. Mugabe imbere yuko nza hano naraganiriye cyane n'imiryango yiwe,
barambwiye neza ko bazafungiwe n'igituma afunzwe. No kuvuga rero wewe nimba uvuga ko atazafungiwe ucuza kunyandikira juste après iki kiganiro tuce tuvugana hanyuma ndashobora kuganira na famille ziwe hama nkamenya uno munsi eta arimo. Ariko igihambaye ukwiye kumenya nuko igihe vyaca ku ma social media kuri Twitter, Facebook n'andi ma social media yose bavuga ko hari umuntu yanyurujwe, ico twagerageje gukora kwari kugira ngo tugerageze kubona uwo muntu ahari. Twarabonye turanabivugana ko atanyurujwe kandi imiryango yari izi ko atanyurujwe. Hama twaravuganye n'inzego zibijejwe baravuga bati turi mu gikorwa cacu nitwagiheza tuzobabarira. Baraheje igikorwa cabo baramurekura. Icamufunze mu nyuma nuko hari abantu bagiye muri Uganda batwaye muri Uganda n'ibiki bagiye ngo mu Burusiya n'ibiki abo yaronkeye amahera avuga yuko aca baronkera ama visa ngo baje muri Rusiya mugabo bageze muri Uganda abo bari bagiye mu Burusiya ahubwo baja mu gasho. Bagiye mu gasho nawe agaruka i Burundi. Agarutse i Burundi rero imiryango y'ababo bafungiwe muri Uganda baca bavuga ati uyu mugabo n'umu escroc yaratwescrotse. Niyo situation tuzi. Hanyuma baraheza baramufata ubu rero abamufungishije si leta si twebwe nta n'umuryango wiwe ubirimwo mugabo abo bakoranye ama affaire imiryango y'abo bakoranye ama affaire nibo bamufatishije kubera ivyo vyaha yagirizwa. Rero nimba atashoboye kuburana nimba atashoboye kugira iki nuko ahubwo abamwegeye n'imiryango yo mufasha kugira ngo ashobore kuburana. Mugabo nitwaheza kino kiganiro inimero yanje nimba utayifite ndashobora kuyiguha urashobora kunyandikira ndaza kuyandika muri commentaire ngaha comme ça umuntu arafite contact. Donc ibintu nk'ibi c'est très important nkuko bivuze tuba dukeneye vraiment information yose mufise ku gihugu ituma mutimva mu gihugu ituma yuko mugira amakenga tuyikorerako kuko twese ico dukeneye vraiment no igihugu gitagata kikaba ciza twese tukagikunda nk'abarundi. Ushishikara rero mitamiro amasegonda 30 yawe yaheze. Okay, urakoze ariko nibaza ko gufata umuntu ukamufunga ariko naho nyene je mets toujours le doute yuko afunzwe kuko ntibaza hafungiwe ahubwo wenda gusavye barahazi madame barahazi nibaza vraiment hari amategeko muraza kuja inbox ayo matwara ikiganiro Samuel kandi ambabariye sindo muja yagirije yuko abagenzi bahungiye mu Burundi vraiment gufata ko 35000 kongole bahungiye mu Burundi baca bitonya bwoko rurangaje ko ravuga ndayumva nimba ari umuvugizi w'abanyarwanda batuki nkuko na Felicien yavuze yuko abatuka president Kagame hari n'abatuka president w'u Burundi izo mwese mwarabikurikiranye kumburengera uko gwaruka ukwiye kumenya rangaje rukoresha kw'abanyarwanda n'abarundi batayana amajambo ku ndongozi zacu ibyo no kubimenya hanyuma kuvuga ngo bari mu Burundi bahiye bwoko nk'umurundi kazi wa filima ayo majambo ukabuze ko hariho abantu 35 35,000 bahungiye mu Burundi ukabuze ko n'abasirikare n'abapolisi bagarukanye mu gihugu cyabo bari bahungiye bakasubiza n'inkongo zabo nukuri ngo kukivuga hakiri kare hahego nk'iri jambo mugabo ntagire abantu twari nk'itari yo murakoze. Urakoze reka tumuhe 30 secondes aheze icyumviro ciwe karibu uhera heze ce twakira abandi. Urakoze igituma mvuga uko nuko nyimba uburundi butarahana gatogwasa butarahana ba Minani bajya bose bagirizwa ihonya bwoko hama tukumva ko nabo bandi bashobora kuhaza nukuvuga ko bashobora kuhaba batari enquête. Hanyuma ikindi naco canyuma ivyo kuvuga ngo vya génocide yo mu Rwanda non faut pas il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Ni génocide yakorewe abatutsi mu Rwanda anshatse kuvuga uyu nkuru nziza ivyo yavuze. Donc il faut pas yuko mufata ibintu à la légère kuko igihano kuvuga ngo génocide nibaza ko arico caha canyuma coba kibaho kidasaza. Uno munsi mwabonye uwo bafashe bakura muri Amerika yaramaze imyaka 32 bamutwaye ari mu Rwanda. Donc ntitubifate à la légère nta mahoro muzoronka tant que mwibaza yuko muzoba mu gihugu kimwe kitarimwo ubwoko bwose. Murakoze. Urakoze cyane ku ntererano yawe. Nibaza ko baza kubigaruka ko bana bahinga nibaza ko ariko barafata amanote kugira ngo nk'uyu sindi mujamuze kumugarukako hariho wabivuze neza cohesion sociale yuko mu Burundi ico nemera mu Burundi twebwe turi avance par rapport y'abandi kuko twebwe mu Burundi abahutu n'abatutsi n'abatwa tubanye neza ariko ntikibuza yuko hagati y'abahutu bonyene bajyana ntikibuza yuko hagati y'abatutsi bonyene baryana
ntikibuza ko hagati y'abatwa bo nyene baryana mugabo ibijanye n'igihugu mu Burundi hari abatwa abahutu n'abatutsi bose turanywanye neza je nibaza ko ico atari kibazo reka tuavance rero duhe ijambo uyu sinde muja turamushimiye ntaze kugenda kure kumbure ni ataronkishu akeneye muri abano bahinga araza guheza agaruke umugabo reka twakire uyu yitwa Nahimana Eri karibu murakoze kumpa 2 ijambo minutes ndatanguye chronomètre ego nturenze yego karibu ego nitwa Elia Nahimana ni mu gihugu ca Canada Mhm. hafi y'igisagara gikuru ca Montreal Mm. ndashimiye abavuze bose na kino kiganiro mwateguye ni vyiza cane akabazo mfise mera nk'ukwekeza kuri ambassadeur hamwe na nkuru nziza je pense qu'il est politologue ainsi que Zeno Ndayisenga na Fimido Baja umwe muri abo ashobora kugira ico yishuye Mm. bagarutse ku kintu bivuga ati ibiganiro Mm. biragoye by'ukuri kumenya akari mu mutima w'umuntu na cane cane kajanye n'inyungu ziwe bwite atari inyungu rusangi Mm. igitumye mvuga gutyo nuko abantu mwene abo bashobora kuvuga bati reka ntera akajagari ntera akavuyo Mm. ati nce nja nsabe ibiganiro Mm. nka kurya bavuga ati uca umwana w'umwami aririye arakironka hanyuma none wumva ivyo biganiro nk'abantu bameze gutyo tutazi igituma bagumuka batera akavuyo gutyo tuzobigumamwo ryari tuzomenya imvo nyamukuru uti uyu nivyo tumwumviriza utureke kumwumviriza kuko urumva twokwama muri ivyo biganiro forever nivyo n'ukuri nk'uko abandi babivuze na ambasaderi yabivuze gukumira abandi ku nyungu rusange nizo nzanyi y'amarere turibuka hirya no hino haba muri kaminuza ati ntiwige ekonomi ntiwige medicine ntugire umuntu agasha Burundi akaja hariya ivyo byose murabona yuko ari turiko turishura ingendo mbi zakahise nyakuba mukuru w'igihugu yabivuze bati burya nta ntwaro mbi burya abantu ubutegetsi bubi nibwo bubi sina abantu sibo babi none rero nagomba mbaze politologue n'abandi nibyo n'ukuri nk'uko ambasaderi abivuze harimo conscience nationale cohesion sociale na identité nationale Uburundi n'intetso yacu ko bigenda kose dutegezwa kuba namwe twese kuko nk'ubu habuze igitoro ntabwo ngo umuhutu yabuze igitoro ngo umututsi yabuze igitoro ngo uko yabuze igitoro twese twabuze igitoro twakubitirege none rero ni vyiza yuko twumva ko ari igihugu cacu tukashira inguvu hamwe kugira ngo dushobora kugikorera none rero nashaka ndabaze kijanye n'ibiganiro none urakoze wahejeje iminota 2 yawe Nahimana urakoze baca bakwishura kumbure baraza kwishurira hamwe reka twakira abantu nka batanu gusa turabe ko twogerageza kuja ku musozo wa kino kiganiro hari ubundi yanditse ngo Nyankamugayo fata ijambo iminota 2 nturenza karibu Ego sindenza n'ukuri muranyumva turakumva murakoze kumpa ijambo ndabashimiye kuri kino kiganiro kino kiganiro mwavuze muti n'abashikirije imbere yanje ijambo ndabashimiye bose bavuze ibintu byumvikana mwavuze muti umurundi yo kwifata gute muri kino muze muri dondora muvuga ibihugu mubamwo vyo dufasha ego jemba muri Canada mba muri Canada niyo mba hama ico nagira uransubiza uwo mwanya ntwaye ico nagira mvuge je nagira mvuge nti umurundi ahari hose yo kwama yifata neza sikuvuga muri iki gihe gusa yo bimvuga kuri twebwe turi muri bino bihugu twatsindaro hanze tuba abantu bavuga ukuri batavugira mu rundi kumuvumba canke batavuga bariko bararondera imyanya ico nagira mvuge ni kimwe numvise hari abantu bakera abamenyesha makuru n'abandi hariho umuntu bagaza yarigeze gutwara Burundi agenda mu Rwanda agiye mu Rwanda yari muri some ya France Afrique siribuka ryari asanga hari ibikaratasi biriko biramucyoza yaciye ataha mu Burundi atashe mu Burundi asaba uwatwara u Rwanda ico gihe ari Havyarimana ati ndasabye yuko abantu bose baba paripe utu FNL bari mu Rwanda ubakuraho uko je ndabizi yarabakuyeho bagenda muri Tanzania niyo bace bagenda kuba hama ubunye nigiki kibuza Uburundi yuko u Rwanda rubasavye ngo bakure aba FDLR bose bari mu Burundi batobakuraho tukabana neza n'abanyarwanda nkuko muri ico gihe bagaza na Havyarimana babanye neza munyishuye muzoba mukoze murakoze kuri kano kanya mu mpande
sinzi je nahejeje ko kutavuga ga Samuel ngira byamugoye kumbure ivyuma sinzi ko abahinga twofatanya tukaheza ego sorry ambassadeur nagumye mvugira kuri mute mbabarire nagumye ko mvuga nteka twakira abantu batanu muce mwishura abantu batanu mwebwe muce mwishura muraza gufata umwanya ukwiye kugira ngo mwishure reka twakire uyu ngenda kumana afate iminota 2 nturenze karibu. Okay, murakoze cyane. Icyambere nagira mbaze we aheje kuvuga ati Havyarimana hari ivyo yakoze, yarabikoze twese turabizi, maybe hari 1978. Okay, kubera Havyarimana Bagazara musavye ati abantera ikibazo sindabakeneye mu gihugu cyawe, yarabikoze. So sinzi rero uko bigenda ubu pour le moment ukuntu imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda imeze pour le moment. Mugo je kirashaka kuvuga ngira nganire cyane ntafata umwanya ndavugana abantu benshi hari ivyo batazi. Hari ibintu vyabaye entre CNDD-FDD hamwe n'u Rwanda tutazi. Icambere namba CNDD isaba abo baniyomba ari biki ntavyo tuzi, vyo bumvikanye nta na kimwe tuzi, but mumenye yuko CNDD yatanze mushahidi imutanga imwereza u Rwanda. Hariho n'ibindi bintu abantu benshi batazi, je murandababaye ivyo abantu bavuga ngaha nkabona nko kumengo ntibiyumvira neza. Eske Kigali siyo yafashije CNDD-FDD mu bintu byinshi? Siyo yabahaye amakamyo mashasha inko? Okay, ivyo tubireke. Hama ikindi nagomba kuvuga, sinzi ukuntu twari turiko turaganira ibintu vya diaspora vyoca bigenda mu bintu vy'ibindi gihugu. Rero je nasaba utwara diaspora nkamubwira nti nitwararike abantu atwara bitware neza, baganire hamwe n'abarundi neza, hatarinze kuja ibi n'ibi vyo kuvuga ati uyu ntabwo ari CNDD-FDD, uyu ntabwo ari umuki, mukabibona ukuntu. Jewe ndababwiza ukuri uyatwara diaspora ngaha ariko aravyumviriza, namwe muriko muravyumviriza, kandi ndazi ko tuva tuja muri groupe tubiganire. Je ndakeneye kuganira n'abantu babiri ndiko ndabona ngaha bashase kunyicisha muri Afrique du Sud, kubera ko nanse manda ya gatatu. Hama mukaza ngaha mukavuga ati we can agree to disagree. Nanse manda ya gatatu, abantu bakagomba kunyicisha bari ngaha, bagaca baja mu magroupe bakagira ivyo bakora. Ivyo bintu s'il vous plaît ndabibasavye, kubera nanje ndafise umuryango, nta menace nkeneye. Ijya menace ya 2015 ça n'a plus passé, mugabo ubu tukene umuvuze ati tukene kuja hamwe. Aba nibaje basaba ikigongo ati je narakoze iki nakora iki niki n'ibindi vyo mu Burundi kuva kera na kera n'ubitana dusabana ikigongwe. Murakoze. Urakoze sawa, urakoze. Minota 10 yawe dakoma iminota 2 yawe yaheze. Reka twakire uyu Nyambari Kivu Itile. Muze marageza kwivuga amazina naho muri vyo dufasha, kuko amazina mufise ku matwira siyo mazina yanyu. Mugerageze kuvuga amazina yanyu vyo dufasha
tumenye naho muherereye tuma twakira abandi bantu nka batatu gusa tuce duha ijambo bahinga rero bishure ku bibazo mwagiye murabaza. Kivu ufashe ijambo. Okay. Merci kumpeza ijambo. Ni akantu ndibaza niwe wavuze diaspora sinzi izina ryawe nanje. Ku byerekeye Congo ntabwo ndibuze kuvuga ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi, ngiye kuvuga ibintu wavuze ku byerekeye Congo. Je suis congolais, nico gituma nsabye ijambo. Ibibazo bya Congo ntabwo byatangiye 1959 kuko wabidekrive cyangwa 1900 muri 1994. Ibibazo bya Congo byatanguzanye 1884 à 1885 depuis ya partage ya Afrika, ndetse badekupa Congo bafata tous les royaumes bayigira igihugu kimwe pour les intérêts de l'oporde. Aho ni ibibazo byo muri Congo byatangiye. Rero iyo umuntu aje akavuga ukundi ntabashaka gutora solution ya kiriya kibazo kiri yari muri est. Rero abarundi bari mye place kugira bamenye ibibazo biri hari iwacu, kuko juste hano hafi yo mu Gatumba il y a les Burundais bitwa na le royaume du Burundi, ce sont nos frères, ils sont discriminés nabo cyane, babita umwami Kinyoni, ndibaza benshi barabazi, cyangwa umwami Ndabagoye, baricwa kuko natwe twicwa. Rero abarundi muzamugerageza muvuga ibibazo kuko biri aho niho hari source y'ibibazo muri Congo. Ikindi cya kabiri, sinzi ko muzi ko hafi yanyu ngaha mu Gatumba juste abantu baribwa, abantu barabafata bakabatwika bakabajya. Umuntu utarebye ubwoko bwiwe cyangwa ikiremwa muntu devrait condamner iyo acte ya cannibalisme iri muri Congo. Iyo acte ya cannibalisme kirakoregwa ubwoko bumwe, kibwaye bukoregwa abashi, ababembe, bavandimwe bacu, kuburakoregwa gusa abatutsi muri Congo. Le Burundais, le Rwandais mwamukwiye kwamagana, gufatikanya natwe kwamagana ibyo bikogwa. Ari ikindi abantu bibeshaho, M23 ari abantu bashaka sinzi kwiminimiza koze yabo, ariko ari umuntu n'umushingo yabaye impunzi. Donc c'était honte pour umuntu wabaye impunzi kuminimiza cause ya M23. Chez vous au Burundi, vous avez plus de 5 cas de réfugiés z'abanyekongo. Majoritairement sont des Banyamulenge, murabizi. Rero kuminimiza iyo cause M23 kindi yaharanira nuko bari abantu bari iwanyu batahe, bagenda iwabo mu byabo, bambuwe mu byabo. Donc abantu muvuga ko mwabaye impunzi, donc il ne faut pas cracher kuri cause yacu. Nico nashaka gukosora ku bintu diaspora burundaise yavuze. Okay. Merci beaucoup. Okay, Kivu itire wowe uri hehe ubu tuvugana? Je ndi muhira, ndi muri Congo, ndi muhira. Okay, good. Thank you. Urakoze cyane. Kumbura y'abahinga baraza kugerageza kwishura ibibazo n'interano mwatanze, baragica bivuze ko boni baza yuko twobanza tukakira ingetura 1 2 3 4 5 abatanu barakwiye. Reka twanze duhe ijambo rero abahinga kugira ngo bashobore kugerageza kwishura banyarutsa. Kuyu sindi muja yagarutse kuri cohesion sociale, justice, abakozi b'onyabwoko, abaciriwe imanza n'abataziciriwe. Donc yagarutse kuri Jean Dodier avuga yuko ntiyamuvuze izina, nico gituma ntagomba kuvuga mbere Jean Dodier mu mwanya. Mbere ushisha Jean Dodier twokireka kuko nta arete nimwe turabona yico kintu. Mugabo we ko yabigarutse ko twamusavye ko yo turondera izina, nibaza ko namubwiye ko azonyandikira tuzobikorerako. Nagomba mpe ijambo ambasaderi wishure uhere kuri Yusinde Muja ucugenda ko abandi bantu bagarutse bavuga kuri ibintu byose. Ufate 2 minutes kugira ngo abandi bantu bace bafata iminota 2 nyako ambasaderi. Murakoze cyane, je vais essayer d'être rapide. Murakoze cyane, nibaza ko mufasi n'umujanye namaze kumwishura. Mugabo akona agomba kumongerera ko avuze ngo abafidele bari Burundi ntabo tuzi. Je ndazi ko hariho abashikase ko bari 10 canke 11 batanze mu Rwanda ico gihe twaragize n'ibiganiro n'urubero rugurugwa, ivyo arabizi birahera. Mugabo ndazi ko hari imvugo ifobese, aho mukongomani wese w'impunzi ahunze bamwita mu FDL.
dufite amakambi y'impunzi niyo nabaye umugazi w'umushikiranganje w'hagati mu gihugu twe dufite amakambi abiri y'impunzi y'abanyamurenge bari mu Burundi tunze n'ubu ariho bari narabaye cyane ndiko ndabona umuntu ariko arandika w'umunyamurenge avuga ko handi agateka kazi na muntu ariko aravuga ngo leta y'u Burundi ngo yandikiye ikete ngo yuguruye ngo president ngo never nagenda kubaye yuko nakurikira ibiganiro byose umushikiranganje w'hagati gatanga ikiganiro ataraba ihegiriye 80 batandukanye bari mu hoteli nabo nyene barabarekuye ivyo ucurikine kutazicurika ndakubaye ko hari amakambi abiri muri noro y'abanyamurenge hariho nabandi biyongeye abandi bose bari mutekano uri kuraba ku bantu bariko barakira hanyuma bigenda neza barasubira mu zabo bigenda neza ivyo ubimenye Uburundi rero uwo yavuze ko twaminimize ngenda ndavanga mu kwishura habaciye avuga vera fe ko Uburundi bwaminimije ivya M23 nibaza ko Plakero chef de l'État burundais a proposé kugira amahoro aboneke muri SRDC iri clair ngenda yibibutse mu majambo abiri aravuga ati urabizi yuko igihe twarayase ibintu vy'Nairobi ari we yabikurikiranye hanyuma kandi hariho n'ivyo i Rwanda bavuga bati turazi yuko abakoroni bamaze guca imbibe none iwacu mu Burundi ni hari amoko yose none muri ko igihe bacu bibe nimba bararuciye akaba basigaye aho ikibazo cari hehe mugabe ikibazo cari kuri M23 ivyo ni mubihakane kuvuga igihugu cene bacugora kiravyemera yuko kiri muri Kongo none gabasha musomera convention des nations unies s'il vous plaît nimba muri abapatriote je mu patriote je sinoshobora kudigera un pays étranger qui dépasse une frontière qui vient si le M23 est la cause réellement y'abakongomani nivyo president Neva yavuze ati nyene cyubahiro ndayishimiye ati twe twapropoje ko baja hamwe hari naho bari base ahandi barahemera bati muce muraba abanyarwanda baji waba kongomani basigare hanyuma batari umuti ari kuja mu nzira n'ibindi byose bikoreke bigende neza twe dukaniye amahoro Uburundi ntibigeze bwageresa igihugu nakimwe kuva bubaho ntibuja kurengera urubibe mugabo bukoroze uguteye icyo ni yindi dossier kandi abandi bemera gupfira ugamba nico kimwe n'ingabo zo zitiruka ku rugamba zitiruka nkuko abandi benshi babikora aha angoma dutandukanye icyatsi n'uwo we munyakongomani wavuze nukuri turabashigikiye cyane kuko niyo ni plan abanyamurenge rupedade aremera yuko harimo aba kongomani hakaba n'abanyarwanda none urabihakana ubu baravyemera ku mugaragaro guverinoma rwande erega ubu ntibigishijwe nyine iravyemerera dare komirike none gasha nkaje undenge yurubibe vraiment abarundi bene wacu barabizi ruguru mu mugamba imakamba hehe mu rumonge ko kintu citongo ni kintu special fata itongo ry'umuntu mbego ziko ashobora gucumitana kubera umunyari warenze urubibi il y a des cas de la justice aho kwa kugira ngo nakwereke combien la violation des frontières ibabaje none kuki mutokutandukanya n'abanyamahanga hanyuma mukicara hamwe nk'abakongomani ya pression internationale gavuga president Kongo mukicara hanyuma mbega ni kubirika abantu nibara abakongomani batubahirizwa c'est ça en fait ce qu'il faut faire urakoze mugabo hari abandi bagomba kubikamisha b'abarundi mpamvu space menshi avuga ati ahubwo M23 ni nyarutse ijemo n'abandi bose baci batani bujumbura bakajagara ibyo barayivuga c'était qui des réseaux sociaux hari abandi bafite izindi ambition urakoze ariko bavuga yuko vrai kuri ivyo sivyo ngo abayifudere mu Burundi twe nabo tuzi nta nabariho ndatavuga no mu Burundi seti ni honte nta namakungana bivuga ivyo urabizi namwe numva nabaje mu ndi yidoga mu space kanaka ngo turababaye ngo kubona ngo amakungu ngo ntihiga ngo yagiriza abagiriza amakosa budafise nta Burundi burenguriwe bw'umuntu nta Burundi butunze abayifudere nampunzi za mu Burundi ore verifie ore contrôle nabari baje n'ibigwanisho izo hetero turuneshize aho rero turikire kutazicurika niko bimeze hanyuma n'ukuri twebwe dukeneye amahoro nta kajagari dukeneye ariko mubwira soze l'homme né naturellement bon mais c'est la société qui le corrompt ou qui le débrave yaba wewe yabaje twavutse twera tama mugaba aho twakuriye nabo twakuriye mu harabaturoze harabigishwa amacakubiri abigishije urukundo abigishije kusoranira abigishije gushirukanya ni mico c'est la société uburi hanze agiye yarabaye transformer abo babana abamigishi no kuri ko mu Burundi nta kwaza ari umuntu ugasanga ariko aravuga n'ibitari ivyo birahari torokete no kuri mu babarire jewe
je suis pour iyo nationale internationale urukundo mu bantu twese tuje hamwe twuba ro dialogue nyamukuru zarabaye zarusha n'ahandi mugabo ro dialogue irashobora hari wavuze yidoga kubera dialogue ku kibazo kanaka mu gihugu arashobora kubera dialogue ega n'ama referendum arasabwa mu constitution mbega ikibazo mwatwo gikora gute mbega tuzani ntwaro y'icami tugarukana ibi iyo bishobora kubaho mugabo ntibisigura ko hari ibindi bihinduka mu gihugu mugabo ikaba interne de la souveraineté kuko habaye la CND icagihe dialogue intersociale nico rero kwara kugira ngo ndabahumurize nta nziga barundi dufise nta gwanko dukeneye mwarakurikiye inama ya kabiri ya nico mukuru w'igihugu y'Igitega ijambo yakurikije abatarifise turarifise ku marezo sociaux il est clair c'est précis le Burundi est toujours ouvert à tout dialogue avec nos pays limitrophes n'abandi twitora umuti bibazo dufashe ariko turanegura kurenga urubibe ugatera ibibazo mugenzi wawe ije abantu ntibashaka kuvyihanganira mbere. Urakoze cyane ko ambassadeur Imana ibahezagire cyane. Reka rero tugerageze bano bantu donc dufite iminota mike vraiment kugira kino kiganiro tukirangize nibaza ko turi ku musozo uretse abantu nka batatu gusa baza kuvuga hama twaca dukrotira nagomba sabe Femido Jaba ukoreshe 2 minutes twishura bano bantu hamuhejeje Edouard Limba afise 2 minutes ayivuge Zeno 2 minutes hama Vital 2 minutes tuce tugaruka twakira umugwi wa nyuma w'abantu tuce tugenda turangiza kino kiganiro. Karibu Femido Jaba kura kuri mute ukure kuri mute wibuke kwikura kuri mute. Felicien wikure kuri mute ko murengera harika aratwumva. Zeno sinzi ko arufite ufise uvuga Edouard Vital ufise uri mwikore kuri mute muvuge. Ego Edouard fata ijambo. Ego ba je nagomba kugaruka gusa ku vyavuzwe nibaze ko ari Nyankamugayo yavuze avuga ati none habuze iki niba u Rwanda rusaba aba FDLR baba bari mu Burundi kugira basubiye barubahe haba amahoro aboneke. Je ngaho navuga nti niba u Rwanda rufise abo gwagiriza amakosa bari mu Burundi bizwi ko bari mu Burundi nkuko no Burundi buvuga yuko harabo rurondera nabo bari mu Rwanda rimwe twavuga yuko igihe cyose ibintu mwe nivyo bica mu biganiro ivyo numva ari ibintu bisanzwe yuko évidemment bizoca mu biganiro de toute façon ibibazo mwe nivyo biba résolu par un dialogue nibizoba résolu n'intambara canke n'ikindi kintu ivyo bizoca mu biganiro abantu Burundi burondera gwaciriye imanza bazoganira n'u Rwanda abo bari mu Rwanda hamaru batange hama nabo bari mu Burundi bigende nkuko niko numva ico kibazo no kishura de toute façon bizoca mu biganiro kandi nibazo ko atacobuza yuko ivyo biganiro biba muri birashobora guteba gusa muga bizotegeza kuba nta kindi kibazo numvise jiwe no kwishura mu vyabagijwe. Urakoze cyane urakoze reka duhe Zeno karibu. Murakoze hanyuma mu bibazo byabagijwe nagomba nibande cyane ku kibazo cyabagijwe na Ngendakumana Patrick aba i Johannesburg. Yavuze yuko hari abantu babiri ngo bashatse kumwica bamwagiriza yuko atashigikiye manda ya gatatu mugabo naza ko no muhumuriza kuko abantu benshi y'amanda barayigwanije nabo muri CNDD-FDD ubwabo hagati yabo yego hari abayigwanije bavuze ati twebwe ntitubitahura ibyo ntituvyemera hanyuma mu nyuma haragiye harabukumvikana buhoro buhoro nibaza yuko atamu CNDD-FDD yiyemera yoba ico CNDD-FDD haranira yoba agishobora kwiruka nyuma y'umuntu ngo nuko yashigikiye manda ya gatatu kiretse abakurikiranwa n'ubutungane kuko iyo bamaze gushika mu butungane aho nta kindi kintu umuntu aba akibikorako. Hanyuma nibaza yuko nahatavuze amazina hari ayandi magroupe yagiye aravyandikamwo aravuga yuko amwe bantu bashatse kumwica yashikirije witwa Jado. Jado nawe akaba ari umwe mu barongoye diaspora ndabivuze kubera mbona hariho yagiye aravyandika mu magroupe hanyuma yavuze yuko iyi diaspora ari ya CNDD-FDD
mugabo je nibaza yuko iyi diaspora ntabwo ari ya CNDD-FDD kuko na jewe ubwiwanje imbere yuko joininga urazi ko nakubwiye yuko kufatanya namwe yuko twogerageza ntitwitiranye diaspora n'umugambwe kandi je kugeza ubu kuva ibyo maze gukora muri diaspora nta gihe na kimwe vraiment ndigera ndeka kwisanzura canke bakanzi ibyo ngo nuko noba mugomba kuvuga ibidasosera umugambwe uri ku butegetsi eka kuko novuga yuko iyi diaspora irimo benshi ngereranije n'ikindi gihe novuga kuri diaspora zari zihahora barahawe ikaze rero n'abandi bantu novuga batari mu mugambwe CNDD-FDD mugabo bifuza kujoininga iyi diaspora so ico nico no mwishura Patrick hanyuma ikijanye n'uwa Kivu yavuze ikibazo ca Congo aravuga ko abakolonisateur aribo bagabuye bakagabura nabi hanyuma abantu bari abanyarwanda bakirotuje bari muri Congo so birotuje bari muri Congo rero ko ariyo novuga intandaro ya kibazo mugabo nkuko excellence Ntayiraje yabivuze nibaza yuko ikibazo kiri muri ONU mu gihe ibihugu byose yaba Kongo yaba u Rwanda bikiyemeza amategeko ya ONU kandi bakaba baramambere ba ONU nta numwe arekuriye kurengera mu kindi gihugu naho yoba agiye guhabuza bagenzi baba bafashwe nabi mwico gihe bica mu nzira z'ubutungane gusa ariko nta numwe aba arekuriye gukoresha inkoho kugira ngo igihugu kiwe aje kindi utaraje tugenda mu bugufi n'ahandi hari Burundi ibimenyetso naho nagomba gushika ko nagomba ntanga akarorero ko abarundi twebwe turafise ibugufi ni muri Tanzania ijambo bugufi mu Giswahili ntiribaho bugufi ni ijambo ry'ikirundi no kuvuga yuko hari Burundi ariko twebwe ntiturigera dufata ibigwanisho abarundi bavuga bati tugomba kuhabuza kandi n'abatanzania barabizi yuko hari Burundi hanyuma turafise n'Ikigoma Kigoma hari Burundi ya n'ijambo Kigoma mu Giswahili ntiribaho n'uwogenda gahinyuza uza gusanga ayo majambo Kigoma na bugufi mu Giswahili ntiribaho mugabo kubera tuzi yuko abantu bagendagenda byarashika ugasanga umuperezida ava mu gihugu runaka nka Nyerere Dorjine yari umurundi ufatiye ku bisekuru byabo hanyuma agashobora gutwara Tanzania so kuko murazi nuko no mu Giswahili nkuko ndabivuga nta jambo inyerere ribaho so inyerere ni jambo ry'ikirundi sigura tuya turinga abanyukuru bambara ku maguru na vice president ubu baravuga yuko Dorjine yo bari umurundi ndaguciriyemo yego murakoze hanyuma twebwe twovuga yuko duhitamwo kumvikana no gukurikiza amasezerano iyo rero ayo masezerano yase nkumbure niho hashobora kuza ico kwita bahuza hanyuma babahuza bidakunze bica bisaba yuko umuntu yitura ONU kuko urubanza nkuru uko bigenda kose mugenda muri ONU bakabarabira aho novuga intuze ama borders imbibe ziba zica musanze aho hantu hatari wanyu naho mwa muvuga ururimi rumwe bamwe bagiye hakujya abandi hakuno vraiment ico gihe ntibishoboka ko muza guhabuza abandi bari mu kindi gihugu ariko rero izo ni ingorane zitashitse mu karere iwacu gusa ni ingorane zashitse